turafise ingorane Burundi buragowe abantu turanyariwe bimwe ndadeharanira ingorane urabona muri Eshoto duhimbaje no musi tubona yuko mu gihugu cy'u Burundi hari ingorane hambaye aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi twege muri Eshoto twise akagwi k'abagangisteri badakogwako abantu basigaye bibwa ivyabo bagatwaga amatungo y'amatungo akagenda atacamira n'abantu bibihangange gushika naho mukuru w'igihugu yotegeka umushikanje utungana agafata ingo proke general wa republika agafata ingingo ibikunda yaje akagwi k'abagangi ababagangi nyene bikomeje itonge baravyabiriza yarituye inzego zo gushika umukuru w'igihugu yarategetse ico umukuru arategeka ku radio mu kiganiro ndabwiza ukuri n'ubu byase kubibarizwa gushika naho umunyamanga mwishikira ku vy'umukuru kabine civile yari kimishana gutungana na procureur general wa republika dubu byarase dose kwa procureur general tubadukwikirana ntiyavaza kubera abagangisteri tubita abagangisteri twarahinduye n'abagangi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruza umunezero satani yatunyaze. Burundi buzohimbaza imyaka 32 heze incungu warariye ukigenga ko Barundi incungu ya demokrasi uyahane kwisha no kwizana iri cyubahiro Melchior Ndadaye yagandaguye bunyamaswa shiramwe Eshoto byagombye guha ikiganiro abansiramenje makuru kugira ibashikirize bimwe bimwe mu byo incungu ya demokrasi yaharaniye Melchior Ndadaye uno munsi muri Eshoto tubona n'ubu ari kibazo ivyo haraniye bitubahirizwa bibandanya bibingorane kandi byategerezwa kuba inyinshi ku Barundi mu gihe yanabizitse aho twagomba tumenyesha yuko incungu ya demokrasi yarahaniye yuko atamurundi yosura gufunga ubusa gufungwa bidaciye amategeko. Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose gutururika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutuba umuntu ngo nuko atifise ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'u Burundi bushasha. Yaraharaniye yuko ivy'igihugu bisangirwa n'abarundi bose b'intara zose bw'ubwoko bwose atamugwi umwe cyakagwi ko kwihariza amatungo y'igihugu kandi nuwogerageza kugomba kunyuza amatungo y'igihugu kuyashira mu minwe wenyene yobihanwa bimwe by'akarorero. Nukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigumbira zo gukumirana ari vyerekeye itunga ry'igihugu ari vyerekeye imigambi y'iterambere ari vyerekeye amashuri amavuriro ari vyerekeye akazi mu bisata byose abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose kugira ngo umwe wese aronke ico cyose afitiye uburenganzira atawanja wangura. Yarasabye yuko atamundi usabohotegwa yofatwa bunyamaswa yarasabye yuko yaraniye yuko atamurundi n'umwe yosura kwibwa ivyiwe yokwishira kizana. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu mu myifato ya demokrasi muri byose abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru abantu baserure ivyumviro byabo atangomanzi. Uno munsi bamutwamenyesha yuko muri Eshoto turamutse tubabwira yuko duhimbaje imyaka 32 incungu ya demokrasi gandaguwe tukibona abantu uno munsi bapfunzwe bahagaritswe bitubahije amategeko mu gihugu cyose turabibona mu busho mu busho bw'igipolisi bw'intara makomine y'igihugu agize igihugu turabona mu mahero makuru agize igihugu 11 abantu bejejwe bamaze umunyororo n'abandi bapfungiwe utwaha duto
aho bagiza escroquer ugasanga abantu bafitongo canka mu vy'imiryango baramufunza kugira ngo ntihagire icavuga. Umupfasoni mubona kuri no sanamu yitwa Nkurikiye Consolate, avuka mu ntara ya Kayanza, kino gihe apfungiwe mu mpimba y'Ingozi canke mw'ibohero ry'Ingozi, aho ni mw'ibohero ry'abakenyezi. Muti none ga wampayinga byagenze gute kugira ngo ashike mw'iryo bohero? Ihumbi ni benshi, reka basi dufata 100 bapfunzwe mu bu buryo. Mwumva igihugu c'u Burundi vyoca he kugira ngo dutere imbere? Mwumva igihugu c'u Burundi yambona kazoza batubwira ngo kizoba giteye imbere mu myaka nini vyoca he kugira ngo gishobore gutera imbere? Ni naco gituma bavuga bati ahatari ubutungane naho vyogenda gute, naho abantu bogoma bakikebagura nta terambere ryopfa ryarahabaye. Hari benshi bafunze mu karenganyo, ni ukuvuga yuko tukibona akarenganyo kakimonogoza. Turabona muri Joto duhimbaje no musi tubona yuko mu gihugu c'u Burundi hari ingorane hambaye, aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi twebwe birashe twise akagwi k'abagangsteri. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu, ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira, zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cyose afitiye uburenganzira atawanja wangwa. Badakogwako aho bafata bakivye igihugu, n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga. Uwundi ari umuntu muto agize ngo amahigwe hariho abacaza shigwa mu mvuto ntazo uvuga, ari umutegetsi nawo aca haba igihano cyo guca kugwa mu kazi. Barundi kazi, ubu murumva ahantu tugeze. Nashizemwo iri jambo ry'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye kugira ngo mwumve Uburundi bushasha yagomba imbere yuko yakubuzima. Kuri ino saha tugezeko, ino saha kino gihe twibuka uwo muhisi, ibintu bimeze nabi cyane. Abapfungiwe ubusa ni benshi cyane. Uyu mudamu twaheruka kumuvugako, ariko nta kintu na kimwe cigeze gikorwa. Abakubagugwa, abasinzikarizwa ubuzima, abicwa. Aha ntituvuze abasuma, nako ntibakiri abasuma, babise abagangsteri. Abagangsteri n'abantu bamenyekanye mu myaka y'1920 hariya mu gihugu ca Amerika. Abo bantu zari inkozi z'ikibi, zica zigasahura abantu, zikabafata nabi mu buryo bwose, ugasanga bafise amahera. Iryo jambo ry'abagangsteri niho ryavuye. Abo bantu ntibakogwako. Rero uwo muri Arishoto ati no muri leta ya CNDD-FDD hasigeye harimwo abagangsteri, abantu bintakogwako, abantu biziziye ivy'abarundi bakavyikumirako vyose, abarundi bagasigara inkokore, amaboko masa, ubukene n'akantu. Baba gangsteri nabo basigaye aba milliardaire, bagendera mu V8 gusa. Murabonye igituma Burundi bukaye? Nagize ngo ndaje ngoje kubiba ubutare nubwo iwanyu. Mwabugize gwanyu bigenze gute? Ko mwese mufite amajipe V8? Mwese muri milliardaire ngaho. Mwabugize gwanyu bigenze gute?
ko mwese mufite amajipe V8 abagangesitere yariko aravuga nabo abanyagihugu nabo bagowe ayikivumvu. Umva nanje ndi mukene nta kintu mfise byarayangaye igihugu kimbwiye ko atana kimwe kimfasha bwo bushikanganje bwari bunjeje kwivuna basi nta na kimwe barandahiye nagiye mu bushikanganje bwo gushikirana no gufatana mu nda naho nyene bambwiye ko bidakunda. Voilà abanyagihugu murumva ingene babayeho. Ivyari gufasha abanyagihugu vyose abagangesitere barabitwaye. None barahanwa. Inyishu ni oya ntibishoboka ni ntakogwako. Melchior yari yavuze ati abantu bazofatwa bivye ivy'abanyagihugu bazoba bamenje kandi abanyagihugu ntibazoba bari. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Ntimushobora kuvyuka ko mumaramara imbere y'abenegihugu kuronka amaraso y'abenegihugu. Mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagigwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nari mwahimvye ntuze miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga. Abantu baragiye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. None mugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje. Nukuri twebwe twigisha imbabazi, twigisha guharirana, gusubiza hamwe, twigisha kurekuriranira. Mugabo abasendefdede n'abantu bakoresha inguvu ivyo ntibavyemera. Okay, tugarutse kuri iri jambo ryashikirijwe n'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye ati abantu bazokwikorakoza kwitunga ry'u Burundi abo abarundi ntibazobaharira, bazoba bakoze ku bidakogwako. Aho ibintu bigeze, aho abasendefdede bagejeje igihugu c'u Burundi atari hamwe nyene Imana ivuga iti nimubabarire bagenzi banyu kuko nanje uhoraho ariho nzobabarira. Abarundi bobabarira abasendefdede. Tugumye muri context ya Melchior Ndadaye reka ndayisubizemwe mwumve. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Ati uwo muntu azohirahira agakora ku butunzi bw'igihugu, abarundi ntibazomubabarira. Aha rero bantu b'Imana, akantu mwakumvise kayemwe. Twe tuvuga duti yamara habeho ibiganiro, ibibazo tubikure mu nzira, ibibazo vyagoye igihugu tubikure mu nzira, kuko ivyo bibazo tutabikuye mu nzira igihugu c'u Burundi kiradusambukana. Turavuga duti abarundi tumaze kwiga ivyo bibazo vyose, ikintu coca gikurikira no guharirana,
gusubiza hamwe. Desmond Tutu yaravuze ati ahatari imbabazi nta kazoza keza gashoboka. Ubu hariho abagangesteri b'Ubugesera bariko baranyuruza itunga ry'igihugu, kandi nimba ritarahera rigeze aho umwasi ashaka kandi ntawubakorako. Abanyagihugu baratose, kandi twebwe ntitwigisha ngo dufate imiheto, oya tuvuga duti ahubwo nihabeho ibiganiro, ibintu tubitunganye hamwe. Bidaciye muri iyo nzira vyoba bigoye ko abarundi bashobora guharira abasenedefitede uravye iyo bagejeje igihugu. Mugabo twe turavuga duti ikintu cari coroshe gusumvya ibindi vyose ni ibiganiro, kuko mu biganiro haba ikintu bita transaction. Bamwe baraheba, abandi bagaheba, bagahuriza hagati. Twagomba tubakarorero kuno munsi dutangara aho twabonye ingingo y'umushikanganje ajeje ubutungane agati y'akazina muntu n'iterambere rakomera yakuye umushikiza manza mukuru mu ntara Bujumbura, proki ntara Bujumbura, amwagiriza yuko yahagaritse umuntu bidaciye mu mategeko aha mu Rubirizi, yaho umuntu yivya amazi. Muga mu Shamere Shoto rero twari dutangaye ku matoza twakoze, twasanzwe abo bantu bafise ishira hamwe yitwa Top Water bivya amazi ya Jidezo, nkuko tubibona mu rwandiko rwa Jidezo. Jidezo yishuza yivye imiliyoni bagize detunema y'amazi imiliyoni 36 z'amarundi. Hari haheze amezi abiri, hari haheze ni kuvuga yuko bivye uwo muntu yoshira hamwe no muntu irongowe bivye imiliyoni 36 zirenga z'amarundi. Regizo mumenye neza ni shame rya leta ramera y'igihugu. Hari haci imyaka 2 abo bantu bakonsoma amazi kuri gusa, barafata n'abanyi bose hirya no hino ku metero 300 nta numwe yakironka amazi, bace bayijari wabo. Barafata ibikoresho vya Jidezo, umushikiza manza barasohoye manda zo kubafata, ubwo nta manda zarasohotse. Barafashwe sentare ya mbere y'igihugu ya Bujumbura iramuciriye urubanza, iremeza ko mapfunzo. Barunguruza baja muri sentare nkuru isimanza yamuha, nawe nyene baremeza urubanza. Umushikiza manza yavuze ati ta futi kubera wafashe ingingo ihonyanga agati y'akazina muntu. Cyo ngoma Jake nubeje mu mutwe, none umuntu aharana inyungu z'igihugu avuga ati kirazira ko umuntu agoma y'igihugu bikaboneka akafatwa habanje kuba manda amfraganderi. Je twaravuga na muri Buresho, twaravuga n'aba muri Jidezo n'umuyobozi wa Jidezo, twaravuganye yaratwemeye yuko bahise kuri tele n'ivyo bishuza ari byo, agacabwa igihano cyo gukugwa. Nabo nababwira umva nakagwi gashingisho ishira hamwe turi muntu afise ingorane. Urashobora kubona ishira hamwe twagona naka hari abandi bagange hari hejuru bibere hejuru uvuze ni caki aho rero nabwirereye. Twagomba murabona yuko urundi tugeze kure atagikozwe nta muzo kuvuga. Aba n'abari mu gihugu abagange zitare nukuvuga ngo barashinze imizi, nukuvuga nibo bafise ijambo. Umuntu wese muzokumva avuga ngo abo bantu bavuga ibintu bitagenda neza wara ngo abo n'abansi b'igihugu, uyo muntu nimba atari mu bagangesteri azoba ari mu muryango w'abagangesteri canke azoba hari ico bahuriyeko n'abo bagangesteri. Umviriza aya makenga y'abari mu gihugu ariko baravuga bati atagikozwe Uburundi fyiriri. Abashinzwe amabanga runaka uno munsi baranadandaza. Turiko turaba igihe aho kigeze mu gihugu cacu, imishara kenshi ntiyagiye iduga ariko ubuzima bwarazimvye. None umuntu agiye kwiyungunganya ni bibi n'amakosa cyane gose. Nibi musanga ahantu hose muri za Cibitoke mu gihugu cyose abantu bimba ivu, bimba ibintu bisungo ariko barondera ubutare. Ivyo bintu biteza gutahurwa bigashirwa mu kintu yitwa ko kizwi cyose hamwe, uburyo kizana ntigisubire kuba igikorwa c'abantu naka, aho usanga abantu bafise ububasha ngo hajya hasigaye habwa general naka, ngo umutegetsi naka, ngo ministre naka, umengo barabigize ivyabo. Igihugu vagabo ivyo birabaho
murabonye igituma Burundi bukenye nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 mwese muri amiliyardere ngaho mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 kuri ikinyerero mu kutubandanya urabona ko igihugu kigeze kure igitoro bariba hari amasasonga ari mu gitoro kuno munsi igitoro cya mbere kirajya byose aragipakurura twiguriye kuri rafine kandi nazi ko twafise ubwato butatu buri mu nzira mugabo iyo ntakenyura ko ababitoba baruzuye ababitoba baniga turagendana aya madolari mwumva amadolari muva barakenya aya madolari bayatoba turabona bazi dufise abantu bakoreshwa n'amashetani ngaho intovyi ziriho kandi nimurondera intovyi ni batoya n'ibigabo bigendera mu majipe meza meza mwese muri amiliyardere ngaho ko mwese mufite amajipe V8 bamukaza imiduga bakanwesha bakigira ubu tweze ku mazi nukoze ko arakuwe turokira Bujumbura twege turabi ibicaye biriya turabicaho umuntu yaba yakoze dusabwe yuko turavye ivyo ngeresho umuntu avuga yavuze yuko abantu bose mufashe kuraba abanyuza mutungo y'igihugu namusubize mu mabanga irya ngingo niba yige neza umushikiranganje azabisigure utungane kugira yisigure kuko ivyemezo bihari kugira ashigikire avuge yuko agataka mu uwivye yahonya agataburenganzira bwaho nyanzo agacakura ubwo ni igihugu none mbazi ko dufise benshi bagure mu mpimba babejejwe injojo uno munsi ku mpimba ndababwira 40% by'abapfunzwe nabejejwe nabaheje umunyororo n'abantu bafungu duto bari cyo bitwa kuri liberté provisoire umushikanganya nagira dukurire rero twiga gataka muntu cyo tukubahiriza mugabo muri ejo tujike yuko urya yapfunzwe muzo top water donasi yuko agataki kaza mu kaho nyanzo yawe kuko umoteri wakoze cyaha ntasura kuba umuvigitime niwe abanyagateka muntu ndibazo ingo mushikanganje y'ubutungane niyigwe neza mukurwa mutumeko ayisigura ituma yifashe tumenya kagwe turakene kumenya abo bagangi bari muri society batumye n'inzego z'igihugu zose atavuga kuko umukurwa amenye yuko bose bagiye guhora hari ababingwa abamenye proke nawe yubahirizwe atawange wangura bimwe ndade yaharanira ntagire umukozi yirukanwa bidaciye amategeko kubera avuze ukuri kubera afashe ingingo ibereye hakaba abandi avuga ati byose bija mu nda zacu uvuze turaguhonyora aho yatwabirengana murabonye igituma Burundi bukenye nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu mwese muri amiliyardere ngaho mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 aha naho kuri ico nyene ndabona babwiye yuko no munsi dufise ingorane abantu no munsi dushitse duhimbaze ndadayiharaniye abantu basigaye biba ivyabo bagatwaga amatungo y'amatungo akagenda atacamira n'abantu b'ibihangange gutururika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutuba umuntu ngo nuko atifise ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha gushika naho mukuru w'igihugu yotegeka
umushikanje w'ubutungane agafata ingingo procureur general wa republika agafata ingingo ntibikunda. Ati umukuru w'igihugu naho yogira gute nivyo babigikunda. Abantu baza barakomantaye babaye ibigangestere nyene bikomeye ati wapi nivyo kunda. Muri miliyardere ngaho mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 Voilà, ibi rero nivyo ariko aravuga ati nivyo babigikunda. Barabaye ba gangster, umukuru w'igihugu nta hantu na hamwe yobica kugira ngo abafate, kugira ngo ubutungane bube. Ati nivyo kunda naho yohitana umukuru wa sentare ntahinyuzwa, procureur general de la République, ati nimufata abo bantu ntiyo bishobora. Rero ngo bakarore hari umudamu witwa Tunungujane mu Rubirizi idosiye bihaciye imyaka 4 uwo nuze yaje akagwi k'abagangi ababagangi nyene. Voilà, abagangi nukuvuga ngo abagangesteri. Umugangi murumva yuko ari jambo mpfunyapfunyo ry'umugangesteri. Babagangi nyene babagangesteri. Voilà, le nouveau terme. Yo ni terme shasha. Babagangi. Umugangi bavuga ngo nakago n'umugangi nani. Baba bagize impfunyapfunyo ni diminutive ya gangster. Aba gangster rero nimwumviritse nyene vyagenze. Bikomeje. Itonge baravyabiriza. Yarituye inzego zo gushaka umuguru yarategetse cyo umuguru arategeka ku radio mu kiganiro ndabwiza ukuri n'ubu byase kubibarizwa. Gushika naho umunyamanga mwishikira mu vy'umuguru kabine civile yandika imishanga y'ubutungane na procureur general wa republika ndubu byarase dosiye kwa procureur general tubadukwikirana ntiyavaza kubera abagangesteri tubita abagangesteri hejuru ngo barikomeje. Murumvira ijambo akoresheje ngo n'abantu bikomeje. None abo bantu bo kwikomeza hehe gushika naho ingingo ifashwe n'umukuru w'igihugu batayubahiriza. Mu yandi majambo bikomeje mu mugambwe. Voilà, mu mugambwe uri ku butegetsi barikomeje. Hoba hari ahandi hantu mwumva hashoboka vraiment ahandi hantu habaho atari mugambwe? Nta hariho. Voilà, nta ubakora ko barikomeje. Bitabagangise utwarahinduye n'abagangi turafise ingorane Burundi buragowe abantu turanyariwe bimwe ndade hananira. Basha uyu mutipe nukuri ndabasavye muje ku mavi mu musengere kuko aya majambo avuze tumusengere ntibamurare ku mugono. Ego kuko ibi avuze ukuri kumvikana kandi ukuri kuboneka. Ubu basigaye bitwa abagangi. Aho ni kwa naka uja n'umugangi. Nukuvuga ngo abo bantu ntibakogwa ko n'amategeko, bararengeye amategeko. Ati rero mu Burundi turagowe, turanyariwe. Ukaza wumva abandi bantu ngo mu Burundi twibereye mu mahoro, twibereye muri paradizo. Mana yanje. Ukaza wumva umengo woyengererwa. Mugabo uyu mutipe aravuze ati nukuri turagowe, turanyariwe. Ndubu byarase dosiye kwa procureur general tubadukwikirana ntiyavaza kubera abagangesteri tubita abagangesteri utwarahinduye n'abagangi turafise ingorane Burundi buragowe abantu turanyariwe bimwe ndade hananira n'ingorane n'abagangi. Kutuba umuntu ngo nuko atifise ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'u Burundi bushasha. Mugana ho biruko hariho muri kubigana neza tubona bikubize neza hariho turabigana neza nk'akarore twarumvise butare ko nyinshi mu gihugu yafashe mu minwe buriko burashoka amadolari aze afashe bene Burundi bayakuye mu minwe no mu kagwi k'abantu bamwe bari barigize
bene ubutare bw'u Burundi cyo ngo twarabonye ryari mureshe twayibonye ariko iyi miduga gushora yavuze yuko ubu butare bwe gusayibona barundi uzoshobora kumugaragaro amaheraje azafasha Burundi ico turagishima iyo ni intambwe ihambaye rero intambwe ihambaye dushigikira tuvuga ati gumiriza aho nyene abo mahera azadufashe tubone twasuye kuronka ibitora abarundi biyunguza ko bashaka kuri iki kintu ndabona bw'iki naco dufise ingorane muri kino gihugu mu bimenyeye turafise ingorane y'abantu bahote bafatwa mu nyamaso turacabona abantu bahote guno munsi bafatwa mu nyamaso kwa twativuze mugende mu busho butandukanye abantu hari ikintu citwa ibuje n'amavuka abantu bararoreza ubugufu barakutwa bimwe by'akaruru gafise ibihumbi 50 ugiye mu mpimba uje kumusaga ugiye ufise desami ibihumbi bwa nabiri mu busho busanzwe 50 urya inkoni none abantu inyamirama beziraho habuze ubwenge ntibihagarare ivyo ni bimwe bihunya hagati y'akazi na muntu ikira ngo ndababwire ndagomba tuduhereza ko muresho tuvuga nini twagomba dusabe leta y'u Burundi yica igendere mu makanda ya Ndadaye kuko leta ihari ni leta ivuye mu bantu baharaniye bavuga ko baharaniye igaruka ry'intwaro ya Ndadaye guhabuza demokarasi yagwanira Ndadaye nibagende mu makanda yiwe ntidusuye kubona abantu bizizigire igihugu bonye nakaguri ugasanga igitoro kimugaye k'abantu ubutare mu kagwa k'abantu ugasanga amazi umuntu yibamaze ku mugaragaro n'umuntu afashe ingingo ngo guhagarika ivyo bintu bagacamufuta ivyo bintu bihagarare abantu ivyo bintu bihagarare abantu bizi igihugu bahanwe nk'uwamazi ashaka hanwa ari hano amahera mu kigega turokira renganurwe kuko no gupfungira muntu umushikiza amazi za Republika turafite ivyemezo yarayimumenyesheje yasize kwa Paul ngo muruke kumusaga ngabo ivyemezo jizo zanditse transaction zirahari akora kamara ati mwese ihora twe turabagangi turiba na ukorako ubu n'umutegetse avuga abacamaza bose babwiye uburyo mbusa prokereti urosura kuvuga tuzongereka wumvise ni ngorane turiko tuvanga tuja he dukura abantu bari gukura cyaka binaco novuga turasaba yuko baja haba komisiyo yuguruye mugabo iyo komisiyo yago yabijamo kuko umva nabagiyemwo usanga ari babandi nyine haba komisiyo novuga wa mu by'umukuru w'igihugu nabonye ntaragoye harya perezida yigaha kubizo mugabo tushye mu mashara yigaha n'agatakazi na muntu haba komisiyo tuje kugira bikirazira tuje mu busho bwose dusanze abantu bafungiye ubusa aba bari kugwe abapfunze bashe bafutwa haca ba komisiyo hari abacamanza bashizango ndagonde ugasanga umuntu twa Yohani bamuze kavuga mu itongo kwa Cordoviko ko atavuka kubera iki noti ibiturire twogera tukagira statistike y'imanza zihari n'imanza zihagaze ku manyanga nyinshi nyiniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse mu majambo muza kudutekerera nabinginge muze kutubwira iby'ubutungane muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wewe urashaka kuburana n'umuntu afise amafaranga cyubahiro mukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo c'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirizwa Consolata aramaze umwaka wose adakora mu rugo rwiwe ibintu vyarononekaye ihe Consolata atakambira umukuru w'igihugu kugira ngo abari we amukurikiranira dossier kugira ngo ije muri sentare aburane ngo kuko ibintu byose bakora baravyandika ariko ngo ikayagiwe yandikamwo umu magistra Ndereya niwe arifise Consolata kandi asaba umukuru w'igihugu ko yoburana yidegemvya ngo kugira ngo arondere n'ivyabona ngo kuko ntiyapakira mwijoro yapakira ku murango ku mugaragaro
twihweje rero uko imanza itohozwa mu gihugu zikongera zigacibwa dusanga imanza rero hamwe zidindizwa n'abantu baburana badafise ukuri kanatsinda mu rubanza haburana babiri ariko hafise ukuri umuntu umwe udafise ukuri ntashiraho intahishize aba ariko adindiza imanza akaba asasiye indava uguhomvya umuntu n'igihugu akaba asubije inyuma iterambere. Naco nabona babwirire ibintu byo hari ibintu mumenya tuimaza ivyo ndade yahagarariye gutanga ubuzubu byisunga kamara mama umuntu muzine nanaka n'umutegetsi kanaka amanyanga urazi na minisi nta muntu nawe ukora ikibazo ugomba ruhindura amafa 90 bashashe ofise 40 kuyazana naka bantu b'Imana mwebwe none hajya ibintu niko murabyumva izi nkuru zivugwa muri iyi si murazumva hariho abantu bica amatwi ukamenga ibiriko biraba mu gihugu bobo ntibibaraba voilà abo ni bamwe baduteza ibibazo bavuga yuko turi abansi b'igihugu mu bibanza bifata ingingo turasabye dushibitse nibashira abarundi bose usanga aragaseri kigera muri amashamba amateka mpuzamategeko usanga wabaye ministre kuri buyoya wabaye ministre kuri nkunza wa mbere kuri domisie kuri prona nkunza wa kabiri no kuri varisite ari honorable umushikangana ni serike on okubizuki ni serekre n'ukuri kw'Imana none abantu b'Imana ibintu bimeze nk'uko twebwe abarundi mwumva tuzova mwiki umurundi wese arota kubona bwa Burundi bw'igihugu c'amata n'ubuki bwova he bwoza gute bwoshoboka gute ibintu bimeze nk'uko bimeze ivyo Burundi bisayibona bose dukeneye rero ya demokrasi ndadaye yavuga akicwa ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose atagufungira ubusa abantu ibe amakanda tugenderamwo kugira Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose gutururika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaho umuntu ngo nuko atifise ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Wumvirije ijambo intwaro y'agahotoro ubu kuvuga yuko intwaro ya CNDD-FDD ari intwaro ya Zyogora duhure canke intwaro yikenye uwo bivuga yoba yihenze yobabaye umwasi w'igihugu yobavuze bitabaho kugira abarundi tube mu butungane nyakuri tube muri demokrasi ubutungane kuri bose na demokrasi ishinze imizi atamunaze ubusa abarundi bose umva amahoro kandi n'ingingo zifatwa z'akurenganya abantu zihagarare. Ingaruka mbi z'ibi bintu nizahe abanyagihugu bariko baromoka ibi bintu nagahomerabunwa voilà nimwiyumvire namwe ibintu biriko biragenda nk'uko none abanyagihugu bo bandanya babaho gute voilà abafonctionnaire bo bandanya babaho gute ugwaruka go bandanya rubaho gute kuno munsi mpuzamakungu hari urwanya ubukene mwishake parseme twagico dushikiriza ubwa mbere uwo munsi ushitse abarundi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe uravye ibiharuro bisohoka byerekana n'abahinga n'ibigo bibijejwe hanyuma ugasanga abarundi barenga 67% bari mu ngorane zo gufungura abana badafungura neza ni 50 barenga 50% kandi igihugu giharurwa mu bihugu bya mbere bikenye ku isi bitatu ibintu bikunda gutera ivyo rero aha turiko turamuri iki gihugu itumukere bwa bwiyongera nirigwirirana ry'abantu riba kandi isi ndima itera ibanto igatera itituka hagacaja bo dihindagurika ry'ibihe mu gihe igihugu itaguma kigwizana amahinguriro kugira ubuzi buboneke abantu bashobore kuronka ibindi bokora mu gihe umwimbu utabaye neza mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikigira kabiri ni riduga ry'ibiciro ridasanzwe
aho usanga ubushobozi bwo kubaho ko kugura bwagabanutse cyane, amahera ukamengo yataye agaciro, abantu ugasanga ibiribwa byaduze, ikiro cy'umuceri ugasanga kigeze ku 6,000, ivoka rimwe ugasanga ari 2,300, urumva ibintu bigeze kure. Amazi apangwa muraza aho bigeze sino kwirirwa ndabivuga, kandi ibyo biciro bikaduga, agashomeri kaguma kiyongeye. Ni situation nico bita mu gifaransa stagflation, biba mu bihugu bike aho usanga agashomeri kaba kenshi mu bantu n'ibiciro bigaca byiyongera. Igira gatatu itera ubwo bukene ni ibintu by'ibiturire n'intwari itabereye, ibiturire, ubunyonyezi butuma n'ubutunzi kama umengo ntaco buriko buratumarira. Ibyo dufise haba amazi, haba ashobora kuduhumiyaga nkuba, haba amabuye y'agaciro dushobora gushorera hanze, haba ibiterwa nja mu kamazi twarose ugasanga ntibiriko biratuzanira amafaranga agaragara aboneka. Hanyuma ugasanga ico gitero gituma n'abantu bokwiriza imitahe, gusahiriza imitahe mpuzamakungu myinshi, ugasanga ntibariko baraza. Hanyuma ugasanga n'abandi bashobora gutanga ingurane canke ingurane itanzwe mu canke imfashanyo, ugasanga ntibariko barizera igihugu mu kugishiramwo uburyo bukwiye. Ikigira kandi kibitera n'ingene usanga ibyo mu ntwaro bitunganijwe nabi, ugasanga abanyagihugu bariko barahagirira ingaruka, bariko barahabonera ingaruka. Nk'iyo ugenda abanyagihugu bagenda bagashora ibigori, bagashora umwimbu wabo ahantu n'izanagesa, bakazomara iminsi batarakubita uruceri. Ikawa bakaba barayishoye bakazorindira batarakubita uruceri, bakibuka kwaka amadeni hirya no hino, kumbura afise inyungu zirenze, umuntu agakenana kandi yari yarimbuye yarakoze. Uwo mwanya yataye ariko arakorera ico kintu atakindi yakoze, ni ukuvuga yuko ataronse amahera yihuta ngo abananye akora ivyo ariko arakora, n'agahombo kanini. Mu congereza tuvuga ngo time is money. Hanyuma ugira gatanu n'ibijanye n'itunganywa ryo guteganyiriza abakozi canke ibi bita ngo sécurité sociale, y'ingene abantu baho bageze mu zabukuru, urari ingene bidashemeye mu Burundi, ugasanga abantu bageze mu zabukuru abaramaganya atanguye, ubukene buca buba ndazi. Ugasanga umuntu rero atagishoboye kubaho, kandi usanga no rimwe n'abana harabaja no muri pansi, abana nabo bataraheza no gusohoka, bataraheza n'amashuri. Ubwira taratu gatusanga ni bituma usanga wabikorera utwata ariko barashigirwa bikwiye, ugasanga mbere abo mu ntwaro bashaka gukora byose, kwikorera ibyabo vya leta, ugasanga abantu ariko barabura isaganirizo. Ingaruka rero ucubibona ni igihugu umenga abantu bose bariko bagenda bagiye batagaruka, umenga ugwaruka goja kurondera ahantu ndagute, ugatusanga mu bisanzwe igihugu gisa nuko ubuzima bwagoranye bwiko burananirana cane. Voilà les conséquences, ngizi ingaruka z'ivyo bintu vyose vyadondaguwe. Ugwaruka rurahunga, ruhunze iyo rushikiye rugafatwa nk'abaja. Raba ingene bicaritswe hasi, murazi ingene abapolisi bafata abantu bagiye muri Zambia, murazi ingene abapolisi bafata ugwaruka rugiye muri Tanzania. Mwarabonye babana ingene babakubise, bakabakubita ubuhiri ku maguru, ku bitsintsiri, aho bagarutse batakibasha no gutambuka. Urugwaruka rw'Uburundi murarubona ingene ruriko rurafatwa. Murabona urugwaruka, uru n'urwaruka rw'Uburundi, raba ingene ruriko rurafatwa. Voilà, urugwaruka mubona ruriko rufatwa kubera iki? Kubera baba gangster. Icofashije urugwaruka bagishize mu mifuko yabo, ntawe ubavugana. Noneho mwumvise ivyabo, mwumvise yuko n'umukuru w'igihugu yananiwe. Mu gusozera, sinosozerera ku ngorane, oya, nsozerera hahandi nama nagarutse. Nuwahe muti wotuma ibi vyose bihera? Umuti ni wa wundi, ni biganiro. Ivyo biganiro nivyo bizotuma abarundi twubahuka, kudoma urutoki kuri ivyo vyose bitugoye, hanyuma tukava ngaho tubitoreye umuti. Murumva yuko igihugu c'u Burundi kigowe n'ibintu vyinshi cane, nta yindi nyishu nimwe iriho. Sugufata ikano, sugufata inkoho,
inzira y'ukuri yo kubahiriza abarundi bose, inzira itotuma haseseka amaraso, inzira nyakuri, inzira d'honneur, inzira honorable yiyubashe, ni inzira y'ibiganiro. Uwanka iyo nzira canke uwogwanya iyo nzira, nizera yuko ariwe muntu wa mbere yoba ariwe mwasi w'igihugu. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, ariko kandi ihezagire n'uwo mukuru wa Arishoto yavuze ukuri, kandi ukuri kudateye amazi. Imana imuhezagire cyane kandi imuzigamire mu maboko yayo, kuko ibintu yavuze birakomeye cyane. Reka twibandarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Reka ndangirize ku kibazo nkuko nama nabikoze. Mbega mwebwe ibintu bimeze uko vy'abagangestare baza barasatuye, mwebwe murabona hari yindi nzira vyocamwo kugira ngo bitore umuti hatabaye ibiganiro? Turakeneye intererano zanyu.